Turabura mukije bakunzi ba Elkomage TV aho muri hose mwiriwe mwaramutse bwake igitondo ciza umugoroba mwiza ndazi ko mudukurikirana muri kwisi yose kandi bivana naho uherereye ndakubwira ati ukaba ufise amagara meza ushima Imana ibintu bitameze neza naho nyene ushima Imana kuko Imana iguma yitwa Imana ubuheze nga kuri Elkomage TV twarashoboye kubereka ukungene umuriro washoboye guturira tongora muri leta ya California mu gisagara ca Los Angeles. Hakaba hibonekeza amajambo menshi atandukanye abantu benshi nibagize bamenya ati vyavuye kuki vyagenze gute habaye iki umuriro wavuye kuki niki cyatumye umuriro uba niki cyateye umuriro ubwo n'abahinga vyarabasize imyikomo myinshi harabaye kuzubara kwa leta kuzubara kw'abajejwe kuzimya umuriro guverineri w'intara ya California n'ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi tugatubaha amakuru nyezi nayo cyatumye umuriro waduka mu gisagara ca California byagenze gute habaye iki byavuye kuki ni imyuka mibi imyuka ya sekibi ni Imana zubara nabaturiye gusa gushika uyu munsi ntarashobora kubonekana neza amakuru uyu waturiye canke icumuriro wavuye ko biracasiza ubwenge n'uyu munsi ntibaratora neza exactly umuriro waduse Los Angeles wavuye kuki nityo tugira tucejya no hino tuganire ngakore Elkomage TV tubabwire vy'ukuri umuriro waturuse mu gisagara ca Los Angeles wavuye kuki kubera iki byaje gute mugumane natwe ndakwibutsa ko subscribe na notification na like comment vyose kugira ngo ubandanye ubona amakuru yacu ari update. Uyu munsi tuganire ku kintu cabaye muri Hollywood aho bakoze ikintu kidasanzwe cyo gusuzugura izina ry'Imana mu birori byabaye igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 byo gutanga ama award muri festival bise Golden Globe Award y'abakinyi ba filme b'umwaka no kuvugana abakinyi abaproducer abahinyanyura amafilme abayatunganya abayategura ni birori bihora biba buri mwaka rero itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere niho ivyo birori byashoboye kuba kugira ngo base gutanga ubushimwe canke ama award kubahinyanyuye amareresi neza canke kubashoboye kuba bambere gusumba abandi mutiro byagenze gute mbere yuko ujya muriro uza ari habaye ibirori byo gutanga ama award kubakinyi n'abatunganya amafilme umuriro waduse hari haheze amasamvye birori bibaye hakaba havuzwe ibintu byo gusuzugura izina ry'Imana naho Los Angeles muri California benshi basanzwe batemera Imana ariko hari kuri iyi ncuro ho bararengeje urugero kuko ibintu bakoreye canke ibintu bavuze muri ivyo birori birateye ubwoba birasiga n'ubwenge tugiye kuraba amajambo yavuzwe yo gutuka Imana twibaze n'impamvu muri Hollywood banka ubukristo kubera iki buri gihe hacokogwa canke bagerageza kuminimiza canke gushira hasi ibintu by'ubukristo canke ibintu bivuga izina rya Yesu Kristo canke bakora amafilme yo kugwanya amashengero yemera Yesu Kristo kuko higeze kubaho filme imwe ivuga ivy'umwami Yesu Kristo ariko iyo filme yaciye ihagarikwa ku ma studio yose yo muri Hollywood nta namwe yasubiye kwerekanwa ikintu bemerewe gutuka ni vya Kristo vyonyene hari abastari benshi babonye ukuntu bagwanya ubukristo birabacanga baca babijamo kubera ico nyene kuko baravuze ati kubera iki abantu bagwanya ibi bintu ariko hari abavuze ati kuba bagwanya ubukristo muri Hollywood noneho rero jewe ngira nje muri iki kintu nyene bagwanya hari ku munsi wa Mungu igenekerezo rya gatatu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 niho muri Beverly Hills nico gisagara kiberamwo ibirori bitandukanye ni naco gisagara kibamwo abastari benshi batandukanye n'abagwiza tunga batandukanye aho muri Los Angeles muri quartier yitwa Beverly Hills no habereye ivyo birori ku ncuro ya 82 ndabibutsa yuko ni birori bise Golden Globe Award kuvuga batanga ama award ku bakinyi baba bashoboye kwifatamwe neza mu byo gukina filme
ivyo birori bikaba byatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1944 hamwe n'igihumbi kimwe n'amajana 1945. Golden Globe Award biba babiha abakinyi abakina amafilme, abategura amafilme, abahaje abatandukanye, abakinyi, abahinyanyuzi, abandisi b'amareresi, abafana bose baba bahishikiye n'abafana baje kuraba ni bande basinze, ni bande bahawe ayo ma award. Hari umuhost cyangwa umuhemusi cyangwa moderateri kuko yari umukobwa. Urumva umuriro waje gutangura kwaka haheze amasaha 48 ivyo birori bibaye. Uwo muhost cyangwa muhemusi bari batoye ngo ahagararire ivyo birori, ni kuvuga ni bajya baryoshya ibirori muje bafise amajambo. Ivyo birori akaba ari n'umukomedie yitwa Nick Gracer akina na series zitandukanye. Ni umukomedie asanzwe akina n'amafilme, ni kuvuga nizijya filme z'amaseri cyangwa ama season. Ikirori cyaratanguye batanga award. Hari ukuntu batanga award bakitwa ko ari igice ca mbere, ni kuvuga igice ca mbere cyarabanje kirahera, hasigara igice ca kabiri, hagacamwo abatsiramisha abari muri ivyo birori, hama hagaca haba ikindi gice cha kabiri gikurikira. Award za mbere batanze hari ku bakinyi ba filme n'abandi batandukanye, aba director, aba filmmakers, abakinyi. Buri musare bahamagara bakamuha igikombe canke award. Yarabanza agafata ijambo agashimira abakinyi bafashije, ni kuvuga yaravuga ati ndashimiye abakinyi bamfashije gukina filme, ndashimiye mu director wanje, ndashimiye abampaye ubufasha ubu n'ubu, ndashimiye timu yanje, ndashimiye house production ashoboye kumfasha gutegura iyi filme. Agaca yigira kwicara. Bose niko bavuga, ni kuvuga umwe wese yaragira ico ashimiye, no kuvuga mu byamufashije kugira ashike kuri iyo ntambwe yo kuronka award canke ndashimira abo twakinanye, ndashimira abafana banje. Agaca agenda kuyicarira kuko yabahejeje ijambo, nabazavuga ati ndashimiye wafashije muri ubu buryo, ndashimiye ukuntu. Murabona iyo warose award utegerezwa kugira ikintu ushima nyene cyaguhaye, ni kuvuga ububasha canke umuntu wese yagize ico yunganira kuri ico kintu cyo kuri ako gahembo cyo kuri iyo award uba urose. Urabona umusare hari igihe bamuha igikombe agashimira abari ku mutima. Hari n'abasare bavuga ati ndashimira Imana. Jisi na Karuru ntanze cyari umusare ashaka kuvuga ati ndashimira Imana yafashije nk'abasinze. Ariko hari abeshi ivyo ntavyo bakora. Hari beshi bagiye bahura n'ibibazo kuko baravuga ngo ndashimira Satani, kuko muri bya bigo vya Amerika umuntu kuvuga ati ndashimira Satani kandi yamfashije iki ni ikintu gitoya cyane gisanzwe, kubera nabo basanzwe bakorera. Urumva kuvuga ati ndashimira Satani ibi nabigeze kubera Satani, byagiye biribonekeza keshi aho bavuga ati ndashimira Satani kuba yaramfashije nkagera hace nkaronka iki. Bimaze kugenda uko niho igice ca mbere cyarangira, hama asubira gufata ijambo, no kuvuga aragaruka kugira kabiri. Ndavuga wa muhost wa mu Nick Gracer yarahagarariye urubanza rw'izo award. Rero amajambo yavuze hari abariko bakika ko arico catumye ujya muriro waduka i Los Angeles. Uwo mukobwa yaragarije ibirori yarashiye kuvuga amajambo aho yavuze ati igice ca mbere bisa naho tukirangije giheze, abantu bose bahawe award bavuze amajambo, ni kuvuga twika, mvuge mu Kinyarwanda twika canke amajambo arenze. Aho nyene acavuga ngo mbe ninde bashimiye cyane. Ati mu bantu bose bahawe award ninde bashimiye cyane. Baca bashira kuri ekra berekana abo barose ama award ninde bashimiye cyane yabafashije. Umviriza. 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1.
wumve Nicky Grace yabandanije araba kuri ekra n'abastari bahawe ama award n'abadirector abatunzi bakomeye ku isi bafise amafaranga yabo bose baravye kuri ekara babandanya kuraba amajwi aravuga ati abantu benshi bahawe award babanje gushimira ababafashije gukina izo filme. Uwa kabiri yashimiwe cyane ni Mama, yashimiwe n'abakinyi barose award batatu. Nukuvuga ni bimwe uwasinze afise award avuga ati ndashimiye Mama canke umukinyi wari wo wose, hamwe usanga bavuga ati ndashimira Mama yamvyaye akandera abangeze kuri ibi byose. Aya ni majambo adasanzwe yavuze, umviriza. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. Visa ku gatwengo kuko baciye batwenga nkaho umenga ibintu avuze barabishikikiye kuko nta numwe yashiye guhaguruka canke avuge ati oya uramenje ivyo bintu uvuze sivyo. Murumva yuko biteye isoni kuko yavuze ngo noneho icitwa Imana umuremyi w'isi ngo yo yarose zero, ngo nta muntu numwe yanigeze ayivugako. No surprise in this godless town. The room has been buzzing, and then there's been a lot of talk about comebacks. Uwo muhost yarahagarariye ivyo birori yabandanije andi majambo ngo no surprise in this godless town. Nubundi nta gitangaje muri iki gisagara kitagira Imana canke muri iki gisagara kitemera Imana canke kitizera Imana. Ni kuvuga yarashoboye ni kwa kuminimiza nababwiye, yavuga ati yarashoboye gushira hasi izina ry'Imana canke ububasha bw'Imana. Yavuze ko ata muntu numwe yashoboye gushimira Imana. Ni kuvuga turese uwo mukobwa yashoboye kuvuga iryo jambo, nje ndavuga yuko nabajya abantu bari baruse izo award atanumwe yashoboye kuvuga izina ry'Imana. Rero ashaka kwibaza ati bigenda gute umwana w'umuntu agakora ibintu ariko mu bintu akoze byose ntigere yumva yuko ivyo akoze ari mu bubasha bw'Imana canke hari mu bushobozi bw'Imana. Mbega hatari mu bushobozi bw'Imana abari mu bushobozi bwande? Yaremeje neza ko ari igisagara kitarimo Imana. Ico gisagara yavuze nico Los Angeles, gifise n'izina ry'abamarayika. Urashaka kwibaza rero ico gisagara uburyo gifise izina ry'abamarayika ariko akaba abantu bashaka gukora ibintu ntibumve bavuga izina ry'Imana, ahubwo bakavuga yuko Imana ifise zero muri ico gisagara. Tugiye kubizera muri Bibiliya mu gitabo Bibiliya yera mu isezerano rya kera Itanguriro 18:20 haravuga ati maze Uhoraho aravuga ati induru ziri Sodomu ni Gomora kwari nyinshi kandi ivyaha vyaho bikaba vyabaye ikirenga. Turabandanya kandi kubizera Bibiliya, twiyambaze Bibiliya gato Itanguriro 19:24 Uhoraho atiburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'amazuku bivuye kuri we mwijuru. Aha ndavuga imirongo kugira uza kumva yumve, tuza kugira ico kivuze ko mu nyuma mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha naho muri ni kuvuga Petero wa kabiri 2:6 kandi ibisagara by'Isodomu ni Gomora ko yabiciriye ko iteka ryo gukomvomvogwa ikabigira umunyota ikabishiraho kuba akabarore kabazogenda batubaha. Ni kuvuga murumva yuko nashase kuvuga ati kuko ibi bintu si mbere bibaye ni Sodomu ni Gomora byarabaye aho umuriro waturiye uratongora ivyo bisagara bibiri bivuye ko abantu bari babirimo batubaha Imana canke atabubasha bw'Imana babona buri mu byo bakora canke mu byo bavuga canke mu byo babayeho. Turabana dusoma muri Yuda wa mbere 7 havuga ati kandi n'abantu b'Isodomu ni Gomora bo mu bisagara byari bihereranye naho kuko bitanze bakiha ubusambanyi nk'ababandi n'ukwendana uko imibiri itaremewe. Ivyo bisagara byashiriweho kuba akabarore bibabazwa n'igihano cy'umuriro utazima. Mumva yuko subwa mbere ivyo bintu bibaye twiyambaje Bibiliya Isodomu ni Gomora mumva ko harahiye haratokombera kandi bakavuga yuko hahiye kubera kumbura ubwo bwoko bwari buhari butemera Imana canke
atabubasha bw'Imana bwemera. Umuriro waraturiye uratongora igisagara cyonyene, hasigara abagororotsi gusa Imana yemera. Twabivuze yuko n'amakuru ariko aravuga yuko hari inzu zitashoboye gusha hariya i Los Angeles, ari inzu yasigaye itahiye. Ikindi kandi nuko Bibiliya zera bavuga yuko zitigeze zisha, basanga ikiri uko yari imeze kandi haciye umuriro. Ikindi gihe cyo kuri Nowa abantu ntibemera Imana, niko byari bimeze n'uyu munsi, kugira abantu ashoboye guhagarara mu bantu imbere y'ibimenyesha makuru amakamera atangariza isi neza yuko Imana ishaka kuronka zero mu bintu, mu gihe tuzi neza yuko Imana ari umuremyi w'isi. Ko nawe ujya mukobwa Nicky Grace arivugiye ati umuremyi w'isi, ni kuvuga naho yashiye kuvuga yuko Imana yarose zero, ariko ako kajambo ko nyene yarakavuze ati umuremyi w'isi. None n'uyu mugore yaravuze bari mu muji utemera Imana, ni nawo muji inyuma y'amasaha 48 waje kwadukamo umuriro. N'ubu nyene umuriro bavuga yuko utarazima, kandi batabona ati by'ukuri umuriro ushaka kuzima gute, kuko abahinga byabasize byabacanze n'ubu ntibaratora neza ivyari byo. Turabandanya kandi twiyambaza kumbure ijambo ry'Imana, kuko ibiri ku isi byose byaremwe n'Imana. Nayo mpamvu ukazobona ibintu ubwenge bwawe budashaka kumva cyo gutahura, ibyo bizoba bikurengeye we nk'umwana w'umuntu. Ikindi kandi nuko turiko turaraba abagiye barakora Imana mu jisho, cyangwa bagiye baravuga ibintu mu nyuma bigakwega ibara ku isi. Kwa makuru avuga yuko n'ubwacu bwa Titanic kugira burinde bugwa muri ocean, bavuga yuko ujya mugabo yari yabukoze, yavuze ati ndakoze ubwato n'Imana itonyiganza canke itogira iki bukorako. Ni kuvuga ko bafashe ubwato bwafashe urugendo rwa mbere ntibwashitse, bwateye bugwa mu mazi. Ni kuvuga twiyambaje Abigalatiya 6:7 kugira twumve neza by'ukuri amajambo uyu mukobwa yavuze. Hoba harabayemo gusuzugura Imana? Imbe iyo usuzuguye Imana biraheza bikagenda gute, canke iyo ukiza izina ry'Imana hasi biraheza bikagenda gute? Mu Bigalatiya 6:7 haravuga ati ntimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko icyo umuntu abiba cyose arico azokwimbura. Rero urumva neza yuko uri kurumva haravuze ati Imana nticokogwa. Iryo ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yera, Imana nticokogwa. Tukabona neza yuko majambo uyu mukobwa canke uyu mugore sinzi neza wariwe yavuze, bigaragara yuko habayeho gucokora Imana. Mu gihe twumva ijambo rivuga yuko Imana idacokogwa, kandi icyo umuntu abiba ari naco yimbura. No kuvuga nimba yimbuye gushokora Imana kandi Imana ikabidashokogwa, urashaka kubihuza n'uyu muriro, kubera n'abahinga ubwabo batashaka gutora neza uyu muriro waduse wavuye kuki, byagenze gute. Dusubiye kuyambaza kandi muri Yesaya 48:11 kubwanje nyene nzobikora, niki cotuma izina ryanje rikengerwa, kandi icyubahiro canje sinzogiha uwundi. Nahantu umva neza yuko Imana ivuga ati nigiki cotuma izina ryanje rikengerwa. Ni kuvuga twababwiye yuko mu vyagaragaye neza, hagaragaye neza ko habaye gukengera izina ry'Imana. Abantu benshi bari bahanuye bavuga neza yuko hari umuriro uzoba i California. Ni kuvuga avuga yuko kuva mu mwaka wa 2020 hari abahanuzi atari bake bari bagiye barahanura ivy'umuriro uzoba California. Hari wari yabivuze 2020 ahanura ko azoba ari nk'icirore gishizweho ngo ababa California irimbure. Undi muhanuzi mu mwaka wa 2022 yari yahanuye ko California izokwadukamwo umuriro, kandi uwo muriro cyane cyane azokwizizira agace kabamwo abasitari. Kuvuga uwo muriro cyane cyane uzofata cyane mu gace gasanzwe kabamwo abasitari, ndavuga babandi nyene bahinyanyura amafilime n'abayakina n'abayatunganya bose, canke n'abaririnzi muri rusange. Abantu zirashika kuri 5 bose bari bahanuye ico kintu c'umuriro wo muri California. Mary Gibson yavuze ingaruka mbi yagize
ateguye filime ya Yesu, ni ukuvuga turamanya tuvuga ati kubera iki kirya gisagara kitemera Yesu. Uyu Mel Gibson ni umwe mu bashoboye gutegura ijya filime ya Yesu, filime yitwa imibabaro ya Yesu Kristo. Niwe rero yaciye avuga yuko ni ukuvuga ibindi ndiko ndabihuza na shakintu cyo kuvuga ati kumbure ni kubera iki gisagara kigwanya izina rya Yesu Kristo. N'uyu Mel Gibson yavuze ingaruka mbi yagiye aragira kuba yarashoboye gufata ingingo yo gutegura filime ya Yesu, aho yavuze ingorane ugira iyo ukoze filime ivuga ku bwami bwa Yesu Kristo, ariko iyo ukora filime zituka canke zishira hasi iza Yesu Kristo, aho niho bagushigikira. Yakoze filime yitwa The Passion of Christ, ni kuvuga imibabaro ya Yesu Kristo, ni kuvuga imibabaro Yesu yagize ku musaraba canke yahuye navyo. Uwitwa Jim yakinye ari Yesu, nujya mubona yakinye filime nyene ari Yesu muri iyo filime The Passion of Christ, byatumye asubira inyuma cyane, ntiyasubira ntibasubira kumuha akazi ko gukina muri Hollywood. Ni kuvuga ntibasubiye kumwizera ngo bamuhe kuzarakina amafilime. Rero uyu Mel Gibson akiyandika yayitwaye mu mastudio atandukanye muri Hollywood, bakamwirukana bakavuga ko badashobora gusponsoriza filime ivugamo ibintu vya Yesu Kristo. Iyi filime The Passion of Christ yashoboye kwinjiza amafaranga atari make, kuko yavuye afata ingingo yo kuyikorera aho bwiwe, avuga ati iyi filime jewe ndabuze support yo kugira ikorerwe muri izi studio za Hollywood, ariko jewe ubwanje ngira nitange ndayikore kuko baravyansa, ariko ntegerezwa kwerekana Yesu Kristo n'igiki cyatumye twitangira imibabaro yagize. Rero iyo filime yashoboye kwinjiza imiliyaride $600 z'amadolari, niyo mahera filime yinjije kuko yaramenyekanye ku isi, abantu barayikunda. Hariho abo byababaje cyane kuba filime nk'iyo ivuga ivya Yesu Kristo ishoboye kumenyekana, mu gihe bari basi kuyikora habura n'uwisapotinga, habura n'uwo yishiramo uburyo, ariko hakaba yashoboye kuboneka uyu muntu ari yitanga aravuga ati je filime ndayikora koko byaranagoranye. Bavuga yuko inyuma yaho uyu Jim yashoboye gukina ijya filime yatasubiye kuronka akazi ko kumukinisha mu zindi filime za Hollywood, ahubwo baciye bamukorora bamushira hasi. Bivuga nawe ubwo bavuga ko byo byaramuzaniye uruhombo runini rukabije, kuko atasubiye kuba mubashaka guhabwa akazi ko gukina amareresi muri Hollywood. Ubu tuvugana haramaze gusha amazu arenga 17,000, abantu bamaze gufa bagera kuri 24. Ivyahombye navyo ni byinshi cyane mu buryo butandukanye, abakuwe mu vyabo nabo bagera ku 310. Haramaze gufungwa ukekwa gutegura uwo muriro, ariko nabo bavuga ko ari wateye uwo muriro. Nta makuru yizewe neza yemeza neza yuko uwo muntu yafunzwe ari wateye umuriro, kuko ejo ariko havugwa amakuru yuko mbere ashobora kurekurwa kubera iperereza ntigerekana neza yuko vy'ukuri uwo muriro uwo muntu yafunzwe ariwe yawuteye. Ni ukuvuga rero tuvugana haramaze guhomba amamiliyaride y'amadolari atari make. Bavuga yuko amaze guhomba ibintu bifite agaciro k'imiliyaride zirenga $200 z'amadolari. Hari amakuru avuga ko umuyaga ubandanya wiyongera gushika ku wa 4, niko abahinga ariko baravuga, kuko uzoba uri kuri kilometero 95 ku isaha imwe. Leta 8 zatanze ubufasha, harimo na Canada. Hakaba hari n'abantu 16 bamaze kurirwa irengero batashaka gutora neza iyo bari canke uko vyagenze. Bavuga yuko bashaka barahiriye muri iryo sanganya ry'umuriro yadukije muri ico gisagara ca Los Angeles. Leta iriko ikora iperereza ku bandi bapfuye bataramenyekana, kuko nuwabonetse ko yapfuye ntibashobora gukora DNA yiwe canke ni kuvuga uburyo bwa ADN canke fingerprint kugira bashe kumenya neza ivyari byo canke ababuzemwo umuriro. Abantu baracasanzaye, nta kuri kuraboneka neza kugira ngo bashe gutora
neza ati ibimaze kononekara bingana uku, ivyahiye bingana uku, baracagereranya n'abantu bapfiriye muri iryo sanganya ry'umuriro wadutse muri ico gisagara ntibarashobora kuboneka neza, ibitigiri ntibirashobora kuboneka neza. Mbere abizera baravuga ko coba ari igihano c'ivyaha Amerika yakoze igatera umugongo Imana. Biden yahumurije abantu ababwira ko bari kumwe ariko bakora ubushoboka byose kugira ngo ibintu bije mu buryo, ariko akaba yatangiye kuyadukiza ubusuma bwinshi butandukanye, aho hari abantu biyambika impuzu bigize nka barya bazimya umuriro, kumbe bariko bashaka gusahura. Bagubira gushika ubu hegitari 23 zimaze gusha, ibice 13 nivyo bamaze kuzimya gusa. Itoni canke mu gisagara ca ni kuvuga umuriro witwa Itoni umaze guturira hegitare, kuko hari ubwoko bagiye barahijya miriro. Rero ubwoko bwitwa Itoni bamaze gusha hegitare. Uwo muriro w'ubwoko bwa Itoni hegitare 2023 ziramaze gusha, ibice 13 nivyo bamaze kuzimya gusa. Umuriro bitwa Itoni kuko ujya muriro hari ukuntu bagiye barawuha amazina, ubwoko bwawo canke umugwi uwo muriro umaze gutura hegitare 14, bamaze kuzimya ibice 27 kwijana. Murumva ko ari ibice bitoya cyane, ni kuvuga umuriro acarimwo. Hasta ni kuvuga bitwa Hasta umaze gutura hegitare 799, bamaze kuzimya naho nyene ibice bishika kuri 30 kwijana. Ku munsi wa Mungu abategekanya abantu kuvuga bajya barabya ivyigihe, bavuga yuko amafaranga yahombye arenga hagati y'imiliyaridi 250 n'imiliyaridi 275 z'amadolari y'abanyamerika. Bafise ubwoba bwo gusubira inyuma mu ngo zabo kuko haracagaragara uruhombo rukabije. Rero ni ibintu biteye ubwoba cyane, bandanya bavuga ati bigiye kugenda gute, katacizere tubona yuko uyu muriro ugira uhere canke ugira uzime, kubera abahinga bose babuze ivyari byo. Umuriro watanguye ku munsi wa Mungu, ni umuriro uri mu bwoko bwishi butandukanye nka ni kuvuga amazina hari uwo bise Palisade Fire, Eaton Fire, Sunset Fire iri mu misozi ya Hollywood. Naho hanavuga ko hayiye cyane, ni kuvuga nijya misozi ya Hollywood, ni kuvuga ni kajya gace basanzwe bahinyanyuriramwe amareresi, kaba gasanzwe kanabamwo ivyamamare canke abahinga batandukanye mu vy'umuziki no guhinyanyura amareresi hamwe no gukina amareresi. Abatsari benshi batandukanye canke ivyamamare byinshi bitandukanye muri Hollywood, novuga nka Mark Hamill, Paris Hilton, Space Palace, bose barimwe kuko umuriro wari ubangamiye bidasanzwe ahantu basanzwe baba canke agace bari basanzwe babamwe. Hollywood haba abanyabugenegene benshi batandukanye bahinyanyura filme canke umuziki, na Fox niho isanzwe ikorana. Kuvuga Fox ni maison de production isanzwe ihinyanyura amareresi, akaba ari n'ikimenyesha makuru gikomeye cyane. Fox magazine ikunda gukora ku nkuru z'ivy'ubutunzi. Abantu 150 byatumye batagira umuyaga nkuba kubera iryo sanganya ry'umuriro. Bavuga ko hoba hari umuntu umwe yoba yatumye ivyo byose biba, uwo muntu arafunzwe naho bitaremeza neza. Biragoye kuyumvisha ukuntu umuriro w'ubwoko butatu wakoraniye mu gace kamwe gaturira ugatongora igisagara. Bavuga ko bategerezwa gukora iperereza rikomeye kuwakoze ico caha kibishe gose, mbere yozoca acirirwa igihano cyo gupfa hamwe ico caha cyo mwagira vy'ukuri. Ariko rero uwo muriro wakomeje mu buryo budasanzwe canke ingufu zawo ziterwa n'umuyaga, kuko naho bagerageza kuzimya n'ubundi birangira umuyaga usubiye ukagurura ugasubira ugaturira ahandi hantu. Ikibazo cyo kwibaza none ko haheze amezi 10 atagwa imvura atanima ikoroka, kuko bavuga yuko muri ico gisagara ca Los Angeles hoba hari haheze amezi 10 atanima ry'amazi ikoroka aho hantu, kuvuga nta mvura
imaze iminsi igwaho hana amezi 10 yaraheze. Cego nashaka kwibaza ati uwo muyaga wo ko bavuga ati ni umuntu yaturiye aho hantu ni wowe bategeka uwo muyaga ukanaguruka kugira kumburuguru uwo muyaga mu tundi duce. Ni ibintu bibandanya gusiga abanyabwenge b'isi canke abanyabwenge b'ikirere biriko birabasigana ariko baratora ivyari byo kuko gushika ubu ndiko ndavuga umuriro urakomeje. Ni kuvuga abantu 14 bariko bagerageza gufasha kuzimya indege 84 moteri 1354 nivyo bintu biriko bigerageza kuzimya umuriro kugira uhagarare naho bikigoranya atanda kimwe kirashoboka ariko barabandanya baca hirya no hino kugira ngo barabe yuko kumbura ico kibazo cova mu nzira. Abantu bagera ku 145 ntibarasubira mu vyabo biracagoranye. 87 bitegura gushobora kwimugwa umwanya n'umwanya. Diana Kriyama arongoye ikigo kijejwe gucungera ibiza avuga ko hari cizere ko umuriro uzozima naho bitoroshe ariko arahumuriza abantu atanga n'icizere yuko umwanya n'umwanya umuriro bashaka kuwuzimya. Parsade wo ufise inguvu kuko umaze guturira hegitare zishika kuri 17. CNN yagerageje kwegeranya ivyegeranyo bitandukanye ku vyateye ico ciza c'umuriro. Rero ngo inzego za leta, ikirere, ibura ry'amazi, umuvuduko mukeya mu vy'ukuzimya biri mu vyateye iryo sanganya kugira ngo umuriro ubandanye wiyongera. Ivyo bivugwa na CNN cyane bariko bagiriza cyane yuko indongozi canke bamwe mu bajejwe gutunganya igisagara canke bajejwe kuzimya boba bari inyuma yo kugira uyu muriro ubandanye urandagata ibindi bisagara. Ariko Maya wa Los Angeles umwaka uheze yagabanije bije zakoreshwa mu kugwanya ibiza by'amasanganya. Naho rero bari mu bantu bariko baragirizwa yuko yoba afise uruhara mu kugira iki gisagara ca Los Angeles gishobore kwadukamo umuriro kuri uru rugero kuko bamagiriza yuko umwaka uheze yashoboye kupunguza bije yakoreshwa mu biza. Kumbure ntiyarazi ibiri imbere yuko hari ahantu bije zizokenerwa cyazokenerwa abakozi benshi baza kuzimya umuriro. Izindi nzobere ngo nuguhindura igishushanyo mbonero mu gutegura ubwubasi kuko bavuga yuko zijyanze kugira zishe hariho protection zitari zifise yo gukinga umuriro. Rero umuriro bise Parsate Fire impande ya Pacifique haramaze gusha hegitare 21 bamaze kuzimya ibice 8 kwijana byonyene. Murumva yuko ibice 92 kwijana bigisha bikatokombera. Itoni ni kuvuga ubwoko bw'umuriro bise itoni hose hamwe na Parestate iyo miriro imaze guturira amahegitare atari make cyane kuko niyo muriro ifise inguvu cyane. Hollywood ni kuvuga Boworina TSL y'Ubushinwa hamwe na hegitare 43 nizo zimaze gucana cyane. Ni kuvuga muri Hollywood ako gace bitwa Boworina TSL ni kuvuga y'Ubushinwa niho hantu cyane hamaze gusha gose kuko aho honye muri ibyo bice bibiri hamaze gusha hegitare 43. Ico kwibaza kubera iki cyane cyane hahiye ahantu hafatirwa amashusho ni kuvuga family muri ako gace nyene ka Hollywood. Avuga yuko ariho hantu hashoboye guca cyane mu rugero rudatahuritse. Ahantu umuriro waturiye ni ahantu hari ivyandiko vya Hollywood. Murabibona abantu mwari mukunze kubona amafoto yo mw'ijya misozi ya Hollywood. Hari ahantu hari ivyandiko vyanditse ko Hollywood. Ndamenyesha ko Hollywood ni nka maison de production agace kakorerwamo amarerezi canke gahinyanyurirwamo amafilme yose mubona ava mu butaka bwa Amerika menshi akorerwa muri ako gace ka Hollywood. Ni naho hahiye cyane gusumba handi. Sibi nyuma gato ni kuvuga umuro watanguriye mu bice bibiri akandi gace bitwa Lydia kaciye gafatwa hamwe na Hollywood.
kilometero kare amajana ane zimaze gushika ubu. Indege zibandanya zigerageza kuzimya naho bitoroshe kuko zikoresha umucanga, kuko indege ntiziriko ziroroherwa kuko umwosi ni mwinshi cyane. Ni nayo mpamvu ejo hari indege yakoze accident, yikubise hasi irashwanyagurika bigorana mu buryo budasanzwe. Rero ntibabona neza aho bazinya kubera umwose bari mwinshi cyane ku kirere, kuva indege ntiziriko zirorerwa cyane. Ibihumbi 92 nibo bamaze gukurwa mu ngo zabo. Iyo bazimije ahantu naho nyene umuyaga urashobora gusubira inyuma ugasubira guturira, kandi ni kuvuga ahantu agasubira kwa kabushasha, ni kuvuga ntihasha neza, hari utuntu tuba dusigaye bagira uko bakabona, kandi umuriro urasubiye kuyadukiza kandi uradutse kubera ha hantu hari utuntu tuba twasigaye. Ujya muriro urasubira ugahuhereza rwose ugasubira ugaturira. kandi ni kuvuga Pacifique Palestis bamaze kuzimya, ni kuvuga agace ka Pacifique Palestis bamaze kuzimya ibice 15 kwijana. Haracari murumva ko hakiri urugendo runini, ibice 33 kwijana. Akandi gace kagira kabiri 24 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye, 16 baburiwe irengero ntibaratora neza ivyari ivyo. ni kuvuga amazu 16,500 aramaze gusha agatokombera. ni kuvuga ayaza gusha no munsi ntarimo kubera gushika uyu munsi umuriro nturazima. Netflix hamwe na NBC Universal batanze imiliyoni 20 z'amadolari bamaze gutanga kugira ngo barabe ko bofasha kuzimya. ni kuvuga muri Beyonce yatanze imiliyaride 2.5 kugira ngo bashobore gufasha kugira ngo umuriro uzimye. Rero naho biruko bavuga ko hari ubusuma bwatanguye kwibonekeza, ubusuma n'ubusuma bw'abantu bambara impuzu zisa n'izabazimya ariko bagaca bikika mu kiza cyo kwiba no gusahura ibintu bitandukanye. ni kuvuga hari award bahora batanga yitwa, ni kuvuga n'izindi award kandi atari za zindi za Golden Global Award, n'izindi award bitwa Oscar bahora batanga ku bakinyenyene b'amareresi, ariko ni kuvuga ku bakinyamaresi bakina amafilme, film nomination ntizigikozwe, bavyegeje imbere cyane gose. Rero iki gisagara cha Los Angeles ni kuvuga ni gisagara bari bitiriye City of Angels, ni umuji wa marayika, ariko ibiberamwo ntibihuye n'iryo zina. Fernando Valley kaminuza ya California bamaze kubwira abanyeshuri bitegure gutaha. Mexique yemeye gutanga ubufasha, Canada Zelensky wa Ukraine nawe yemeye gutanga indege n'abasore baza gutabara, ni kuvuga baza kuzimya. ni kuvuga rero ibindi bintu biriko birasiga abantu. hari series yitwa Simpson, ni series ya cartoon, ni kuvuga ni izi filime za DC anime, aranakunda kuvuga ngo ni filime z'abana. bavuga yuko iyo filime Simpson yagiye iracamwo ibintu byinshi bitandukanye, n'ibyo by'umuriro byarimwo bari barabihanuye, ariko hari ibintu bimwe bimwe bagiye baragaragaza ko bitazosha. ni kuvuga muri iyo filime Simpson, ni filime ya cartoon, series ya cartoon, kuba izi filime za DC anime, ni filime isanzwe icamwe ibintu byinshi bitandukanye, ariko iyo filime ibintu bicamwe bikaba bisize ubwenge kuko ni ibintu bisa nk'ubuhanuzi, ko ni ibintu bakina nk'ubu ukazugira ukabona ibintu birabaye umunsi, ariko ugasanga ivyo bintu baravyerekanye nko muri filime mu ka episode berekanye nk'imyaka 10 iheze, ukazubona filime uyu munsi birabaye, ariko iki kintu kibaye kikaba ni kintu cyaciye nko muri iyo seri. ni kuvuga iyo series mu ka episode kanaka, ukazubona basubiza amasi nyuma ugasanga iyo series bayerekanye nko mu myaka 20 iheze, ariko ukazubona ico kintu kirabaye ubunyene. Rero bavuga yuko muri iyo filime Simpson nico kintu cyuko California izosha, bavuga yuko bari barabikinye, kuko ni filime ica kuri televiziyo ya Amerika. Rero abantu biriko birabasiga cyane kuko
barerekanye ariko arashaka berekana ko ari bitazosha, barerekana ko ari imitaka y'ubururu yoyo itazoshobora gusha. Nuko nyene vyagenze kuko iyo mitaka yahajya ahantu usanga abantu batiramira ku mabarabara yigeze isha. Rero kuki iyo carton yari yarahanuwemwo ivyo bintu bizosha ibindi bigasigara. Imitaka yari hanze ku ma restaurant yasigaye ntaco yabaye. Ni kuvuga bihuye neza n'ibintu boba barerekanye muri iyo Simpson series. Iyo carton series rero irimwo nibizoba inyuma y'amezi 6 ivyo bibaye. Ni kuvuga irimwo ibintu bizoba ati inyuma y'amezi 6 uyu muriro umaze kwaduka muri California tihazoca hakurikira ibi nibi. Ivyo navyo tuzobibabwira kuko tuzobandanya tugendereza neza kugira tumenye by'ukuri ibi bintu nibiki. Urumva ko bavuga yuko nyuma y'amezi 6 hari ibizoba canke ko bavuga ko nyuma y'amezi 6 hari ibizoba. Ikindi kandi nuko muri iyo series hashiye kugaragara yuko ngo inyuma ni kuvuga California ikimara gusha hazohera amezi 6 atakintu na kimwe kibaho kirakorerwa hariya hantu. Ni kuvuga bavuga yuko ico kiringo kizohera aho hantu hameze uko atakintu na kimwe kiravugwa cyari kirakorerwa hajya ahantu hashoboye gusha. Kuri ivyo nyene ikindi kintu gisiga ubwenge rero kuri iyo filme ashakaza kubera iyo filme igenda izamwe ibintu bisa n'ubuhanuzi. Rero bakavuga yuko umwandisi w'iyo filme w'iyo series, w'iyo cartoon series ari umuhinga asanzwe akomeye mu byo gutunganya amafilime hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakavuga yuko yoba ari mu ba Freemason. Rero birasiga ubwenge uburyo ibintu byinshi yagiye aragira, kuko nibaza ko tuzofata akanya dushoboye kuganira kuri iyo series, kuri iyo cartoon, tubereke ibintu byagiye birakinwa mu myaka 10 canke 5 canke 20 heze, mu nyuma bikaza kugaragara bigasubira bikabonekana muri iyo series. Rero kibaza ati kubera iki ubwo buhanuzi uwo muntu abihuza gute hama bikaba. Izi zose biri mu bintu tugiye kubandanya tubatohoreza. Gusa rero kandi haravuga yuko hari biti byasigaye hamwe n'ishengero riri hagati mu mazu yahiye, ariko ngo urwo rusengero gogo rurasigara ntikwigera rusha. Ikindi gisiga ubwenge n'uburyo n'ukuntu hari ibiti bitahiye mu gihe hari imodoka zahiye zigatokombera. Hari navuga ko hari ibintu byakozwe na leta bakabikora n'ibigirankana kugira ngo bashire mu ngiro projet bari bafise yitwa 50 Minazi City, ariko ivyo byose biracaguranye gutahura canke kwemera, na cyane ko bitoroshe. Haravuga yuko hari n'ibitabo bya Bibiliya bagiye barasanga mwayo mazu bitigeze bisha na gato. Rero urumva ko ni ibintu bisiga ubwenge, ni ibintu abahinga badashaka gutora. Baravuga ati zara by'umuriro wavuye ko andi bakavuga ati usanga ari amafireworks baturikije, ariko biragoye ko hari amafireworks bari guturisa akaguma mu kirere hama akamarindwi atarashobora gukoroka kugira ngo aturira ahantu. Rero umva birasiga ubwenge, nta numwe ashaka gutora neza ivyo ari byo, nta nushaka gutora neza by'ukuri uyu muriro wavuye kuki. Rero mu byo twakijya nino ukagira ikindi ciyumviro wumva wovuga canke wogira ishikirije kuri uyu muriro washe gutura igisagara ca Los Angeles, ugira icyo uvuze utwandikire muri comment. Igitekerezo cyawe ningira akamaro. Rero mugihe mwubahwe, ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kunkurikirana. Imana ibahe umugisha. Ndabibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo tubandanye kugenda tuganira.